sinokibura gute bon juste premièrement ndakunda amahera kandi mu kuyakunda ntegereza kuyarondera. Urafise umuhungu mukundana? Jewe Kiragoranye. Ikibazo kigoye kwishura cyane. ico kibazo Urafise umuhungu mukundana? yego Mumaranye igihe kinini? navyibagiye en fait. Wari mumaranye? Ame ndamufise muramusangiye muri babiri. oya ndamufise ego bon mugabo nitwinjire mu bintu biri dedans Ntukivyibuka mbwa kare wari wavyibagiye. Ako bishika ibintu vyawe business yawe ariko nawe akakubwira nanje nkeneye kufasha ibi ndabona uvuga vya bintu vyawe bishitse hari ni wowe wenyene ivyawe biba bigenze neza ariko ivyiwe ntiba bigenze neza. bon ça dépend donc ibyo nshobora kumufasha bien sûr nobimufasha Na cane cane ko wari wanamwibagiye ko mufise. Bakunzi ba Magic TV mumeze gute muraho murakomeye kuri micro ni Rukundo Ange Minoshe nko mubibona nkaba mpagatiwe neza no musi urabona ko mberewe iyo ndiko naberewe nanje mba mberewe nkuko mubibona twaramutse neza naramutse ariko uyu munsi nja kuraba abigeme badasanzwe murabizi ko bakunze kuvuga ngo abakobwa turabanebwe abakobwa tukunda ivyagusa mbwa aba bakobwa novuga gute ahubwo abahungu mw'iyi minsi mudakora muragowe kubera ko abakobwa bahagurutse kandi bidasanzwe niyo cyo gituma navuze ati reka yange n'aba bakobwa mwarabe ari kubashigikira mu bashigikire cancane yuko turaha kugira dukore kandi tubashimishe muri byose na hose. Reka rero tubaramutse banatubwiye n'amazina yabo avant ko tuyaga. Urameze neza cyane gose namwe? Yego turashima. Akazina? Mugisha Florian. Umeze neza nawe? Yego meze neza nawe? Akazina? Shine Sonia Dusabe. Reka dufate Sonia. Kaya wahereye ko ni gute? Shine. Reka dufate Sonia. Reka dore ko mademoiselle ngaha igihe cyose wamubereye uko nyene wa muri mwiza uko nyene wiyitayeho uko nyene ije gukora. Yeah. Biva kuki? Mbanje ku kazi bangene abaje bambone neza tuyage neza nyene bansuzugure kamera. Ni giki kwituma cyane ko yari ibintu vya fashion bikurimwo cyane. Yeah. Nivyo bito? Yabudandaza itomati canke ibintu hajya magaze hajya amantuze biki nagambwe ama Cotex mgarabaho naco. Ubuzubere uko nyene. Yego. Kugira mbe akeyant kamera. Hama nawe mabuja aya mahotaro biguma kunyene igihe cyose. Nukunyene tubibona nakugerageza nyene tu. Muciga mukira abanyeshure no kwishure vyagenda uko nyene kwera fashion iri mu maraso. Bon oya kwishura ari aba professeur badakunda amahotalo dis-moi mugabo urumva nyene ukakurikiza amategeko yo kwishura mugabo dis-moi nga si kwishura gute ushaka gukora cyane gutya kwiki wiyumvisemo ko wokora. bon Biza tacobo sinokibura gute bon juste premièrement ndakunda amahera kandi mu kuyakunda ntegereza kuyarondera. ariyo abayakunda kandi ubishatse hari abayatanga ku buntu. Urabizi sinkunda ivyo kubona bitera ubwenge bubuke en fait mugayo urondeye wenyene bavuze ukuntu yajera n'ukuntu yarya bivanye n'ukuntu yakuruhishije n'ukuntu washoye kuyarondera. ayo wawe yeah. Urafise umuhungu mukundana? Jewe Kiragoranye. Ikibazo kigoye kwishura cyane. ico kibazo Wowe urashaka kubitubwira? Urafise umuhungu mukundana? yego Mumaranye igihe kinini? navyibagiye en fait. Wari mumaranye? Ame ndamufise muramusangiye muri babiri. oya ndamufise ego bon mugabo nitwinjire mu bintu biri dedans Ntukivyibuka mbwa kare wari wavyibagiye. Wari wibagiye ko mufise uravyibutse ati ego turamufise. oya afite nuko washatse ikiganiro kiva dusanga twinjiye mu kintu Iyo nkoranye n'abakobwa hariho abasore baba bariko baraturaba hajya na cyane cyane koko muri abakobwa bakora kandi abakobwa bakora muri bihe ni bake cyane. Hari umuhungu ashaka kuvuga ati ujya mwana vraiment ego
je ndakunze ivyiyumviro vyiyo ndakunze iki Minushe ubona gute umfasha nk'aka nimero nivyo en fait nivyo mba nkeneye rero ariko kweri uko kuntu ati ego turamufise vyibutse en fait donc ushaka kudushigikira c'est bon hari ushigikira n'uwashaka nawe mushigikirane urumva umuntu yazanye ide yo kudushigikira egare ko twege donc adushigikiye tukakora ibyo yifuza tuba twamushigikiye muri ide yiwe yatumye voilà aje avuga ati dushigikirane donc le fait yuko yaba yatanze iyo ide yo kudushigikira twe tukakora ibyo yari yifuza tuba en fait wowe ukora ibyo donc dufate nk'ubuvuzi ati nkeneye agufasha ibintu donc bize birashika ahantu utari ubona udashaka ko bishika ibintu vyawe business yawe ariko nawe akakubwira nanje nkeneye kufasha ibi donc uvuga vya bintu vyawe bishitse hari ni wowe wenyene ibyawe biba bigenze neza ariko ivyiwe ntiba bigenze neza bon ça dépend donc ibyo nshobora kumufasha bien sûr ndabimufasha na cyane ko wari wanamwibagiye ko mufise ni giki ubwira abantu bacimvira ko abakobwa badashoboye bon badashoboye gukora cyane kwanza barakunze kutubwira amadeba nkunze gukora bakambwira ngo abakobwa mukunda amahera abakobwa mukunda ivya gusa tuze turabaha cyane donc nkamwebwe ni giki mushobora kubwira nk'abantu nk'abo abantu nk'abo vraiment il faut que bahindura mind kuko turapeve urayibone ya donc ama ide y'abantu turi different kunda y'abahungu baduhaya gusa oya hari ego nivyo birahari sorry birahari mugabo c'est pas vrai vraiment uri umukobwa ushaka gukora ushaka kurondera amahera ufite umutwe wo kwiyumvira ukicara ukiyumvira c'est facile ubu wewe uravye urashaka gukundana n'umuhungu atagira amahera kwera ko utangoye gukora ukazura muha nk'amahera ukazura muhonga amahera canke nk'umuhungu wamukunze ukazura muha amahera nawe wambwiye ukunda amahera ico kibazo kiri un peu bizarre ndavuye reka ndagisubiremo hari umuntu ushobora guha amahera kubera ari mu ngorane adashobora kuyaronka atangorane wamuhungu akubwira sheri n'amahera fise sheri urakora ubu vyose bimeze neza ukazura muha numva na mental fise kubera n'amahera bafise kuyagura donc yafise ni nko no hano umugenzi wanje donc ndamundika ico gihumbi ndafise tugafashanya nko nje nzabura nawe akamfasha sheri pantaro yaheze nzinga muri mufavu nori pantaro zaheze nta pantaro gifise ari mu bukene franchement nuko bisanzwe Minushe akabaza hari ukuntu wambwiye ngo ndakunda amahera wakundana n'umuhungu atagira amahera yego rega umuhungu je sinavutse ngo umuhungu ngo ame vyose cyangwa ire vyose je navutse kwanje nayavutse kwiyo kuko nja kumukonsoma or nafise ubuzima kararondera deja donc ni wowe akwiye kugukonsoma ni je nkwiye konsoma jewe nyene nyiyondera je nyene nka ama wewe wagukonsoma na nkonsoma nko nyene sinzi barakunze kuvuga ko amahera y'abakobwa ni ay'abakobwa uri umuhungu ntukakubwira ati ayanje n'ayanje nakubwiye ati sinavutse kugira ngo abandi ngo bame navutse kugira ndondere urashobora kurondera sevre ukabura umugenzi akagufasha uko nawe wamfasha Minushe kama 5 minutes ngafunguye cyangwa iki niki niko njye ndaronse no yaguha donc c'est pas umushori wanje n'umugenzi rero wese no moi franchement oya ndavuga uravuze ati wewe ni wewe donc ntiwavutse kugira ukonsome basi wewe uwo muhungu agugira urabizi ko abakobwa benshi turakunze umuhungu murakundana aguhibi wewe nanje ndavuga uje muri kijya kibanza cyo gutanga nawe ndayafise no mu byose yego none tubwiye ko ukunda amahera ndakunda kandi umuha bivanye n'ukuntu wawe nawe wifashe n'ukuntu amafaranga arinjira karasohoka nicyo ukora bet makamera nawe urakunda amahera ego vraiment ndayakunda ko ndayakorera bien sûr urabona ibi byose bikorwa aya gusa araryo ego vraiment none nakugabi nawe ngabiye no kamera ndagabiye no ryoherwa vraiment uretse umutipe aguha amahera azaraguha amahera menshi ataca gusaba mbwa gusaba kimwe gusa hebe burya umutipe mukundana ndamugiriye muhebe aha makazi araguha ku kwezi nk'umushahara ashaka ari $200 ku kwezi enge nakuraba wambwiye ko mumusangiye $200 ku kwezi mbwa umuhewe ujya mutipe oya kamera umushahara deja umutacu gumuduga ngaha muri mofa oya kamera nawo heba oya vraiment nigikukunda kubisanzwe ubona yuko tomuheba kuri $200 ku kwezi
oya ariko amahera oya ndashobora kumuheba ugasanga no mugabo sinavuze ko nzomuheba no ndiko ndavugira kuri iyo ide kuri iyo kese yawe urashobora kuvuga ati ngo ndamuhe kuko ibintu biri donc sinzi mugabo umshafatiye nko kuri wewe kuri iyo kese ngiye urashobora kuvuga ati no munsi okay ndeka ndamuhebe mugabo usanga uwo muntu ijya yejo biragoranye birahindutse donc wa undi w'amahera ugasanga ibintu birahindutse ugasanga ayo mahera wari uko wirukira kuba waronse makeya none $200 ku kwezi naho uronka amezi 3 gusa mwe nayo ntumenye n'ukuntu yaheze araguruka yajya mwe nayo vraiment no kumenya ufite experience yajya nawe uramaze kuyaronka abavyeyi baraduha amahera byashaka kuva akanda kwa example isanzwe iri hafi abavyeyi deja baheza gese tuko turavuga aheza gije reka ndawizime ku bavyeyi ashaka nko 50,000 nuko isi nayakore sinzi n'ukuntu yabidukuye mu kuyaronka hagenda gibisuguti idufana eshane 50,000 y'umuvyeyi na 50,000 y'umuhungu ntasa namwe nasa gute 50,000 wikoreye wewe nyene n'amaboko yawe c'est différent urumva uvuga ati mana nukuri yanduhishije ifo yuko ndadoda umusaruro mwiza mugabo nanje ndiko ndavuga y'umuhungu umuhungu yakugabiye nanavanye ko yajya nabi no kutavuga ati sinzi n'ukuntu yaruhiye ubonye agahuzu uragura no kurafise experience uramaze kuyaye ndajya no kuxamva abavyeyi banje abavyeyi natangiza abavyeyi ko je bayamaye vraiment Sico kimwe jatanze example yamaze kurya basinakoreye n'abavyeyi kandi tuje kwanza muri iyi ide yanyu bimeze gute mwatanguye gute musanzwe mukora iki ko twanacanze n'abantu nituko turababwira icatuzanye kubisanzwe OK ide ni Mofave maison d'orientation et de facilitation des ventes cyangwa dukora hari ukuntu nga mu Burundi mu ngo nyinshi vraiment dufise imuzu ivyambagwa en fait en général imuzu ibirato les chaînettes ibidede ibijwe vy'abana ibitabo cyane cyane ama uniforme y'abana ugasanga ni ibintu benshi birabarenga bikimeze neza cyane aragihimvye kubera cyambaye rimwe nyene ari mfite naco ngishaka tu agishidemo garde robe kiravundiyeyo niki kigorogwa niki kimesugwa kizohera nyene kimeze nayo usanga bituriye turafise abandi bantu kene kuvyambara ku giciro gito nyene kibayabaye acifuza franchement kibona ku mahera mato gasho gigura mugabo nagire iyo opportunité ukironka kuri ico kintu reka je mvuga nk'abakristo baravuga ati iyi muzu sinkiyambara isi nkigirike kuri Pasika cyangwa kuri Noel avant ko bigareka nje kubitanga hari amabikira mu apatiri ubu rero muje kuvuga ati aho hoza murabizantu b'amahera no aho rero bekla gatonya hari ukuntu par exemple njya kanzu ubona hajya je nashoka ari nyiwanje nyiwanje kubera nico kintu nkunda niyo model je nkunda minushi je nayimuha sinashobora kuyambara kubera iki model yayo franchement iramurengeye iri ishonye ukundi kuntu adashobora gutahura ico genda yimuhaye minushi arayigurisha kandi yigurije na valeur yayo cambe na mbere bamuha igihumbi je ngaha anye no gwanga 10,000 kubera ura valeur yayo bamuhaye make amaka muhaye naca yakuyemwo ni juste wa mukate na yafara mugabo ubyizanye turagwamera menshi akwiriye ugashobora kuyamushira umunogira ufashe agura imuzi yifuza 2 arafungura 3 aranywa 4 akanasohoka akanaryoherwa yego iyo ide yavuye hehe yo kwiyumvira ivyo bintu kuko ni ibintu bon tubusanzwe tubona kandi tutari bwiyumvire muri abambere ndibaza muri bamwe ngaha nta bandi babigira ivyo bintu yavuye iyo ide nkuko umugenzi wanje yabivuze iyo ide twaragerageje turanaliza turavuga ati bon kuko ni kantu kayishikira abantu bose ego ugasanga umuntu afise ikintu mu nzu yaragihaze nacagikoresha muga kirakomeye hama turagerageza turagira étude de marché turabaza abantu batandukanye turabona 98% baravyakiriye neza hama turagerageza turaraba no mu yandi mapeyi yo hanze barabigira ko dusanga nk'abarya abantu basanzwe bagira ama adia mputu za okazo usanga donc baza muri ayo mamezo nyene hanze zijya mpuzu tuja tuvuga ati no pourquoi pas natwe tudashobora kubigira mu Burundi tukiri ngaho hari ukuntu hari abantu bavumva ngo nakaragwaye nk'igikakwe birabaho ugasanga n'impuzu y'ibiranuka ariko twishizemo kwiza abazungu ego turazigura abazungu barazambaye mugabo ari iz'abazungu twumva niyo umuzungu bawumva uri à l'aise nta muzunganuka kandi barananuka mugabo twebwe hagati yacu nta mpuzu muraronka usanga zitakwiye bon nkuko bivuze c'est vrai mugabo cyambere
twebwe uko twakubwiye twakira impuzu gikomeye ikimeze neza undi umuntu ashobora kwambara ni kuvuga ngaha anye mu maserivisi dusanzwe dukora hariho serivisi ya analyse donc tukanaliza impuzu uwo muntu azanye tukayanaliza si ari impuzu accepter tukaaccepter ya roger tukamubwira ati non iyi mpuzu bivanye n'ukuntu tuba twayibonye bien sûr nubisanze iraje imeze neza ntitabutse isa neza imeze neza akamodere keza mugabo kanu kamukora iki hari amaparfum dushiramwo ashobora kumutesha impunzu ukundi kuntu atari nkuko uba wayizanye imota izo parfum zaza zindi twaba turagura ngaho wewe mu magana oya hari nzi impunzu nyene shira mu mpunzu nyene zirya bashiramwo mu mabalo tugura okay hama bishitse nk'umuntu akaza agashima impunzu arayishimye mugabo taye ntibikunze mugabo aravuze ati ndashaka kwitwa mwavuse nk'umutayer wanyu bigenda gute oya na mutayer dufise mugabo muri ville baruzuye donc aragenda bakamuganishije bivanye n'ukuntu angana bakanamupima n'ibisanzwe mubikora muri abanyene babiri canke murafise abandi twebwe pour le moment turi babiri mugabo soon tuzogerageza gukolekta abandi bajene kuri ariyo service ya collecte na livraison hama tugerageze kugira genre nka recrutement y'abajene tugerageze nko kubaha abuzi tufatanye n'abandi n'urundi gwaruka yego je ndashaka kumenya mumaze kwanza igihe kingana gute mukora twatanguye muri mars kwezi abantu bavyakira gute bavyakiriye gute mubona baraza commentaire bagira ego barazana benshi barabishimye franchement kuko bafite ibintu byinshi cyane bataronka aho babishira kandi byarabatera isoni kubwira umuntu genzi wiwe ati ngurira costume mugafise ahantu nyene avuga ati ndaje hajya muri mufavu biramworohera kugura baragura franchement na benshi ashobora kuza kubona akantu keza angahe aya ni make akacagura akacagenda kandi aryohewe mufave ko nabonye umenga ni ibintu by'abakobwa gusa n'abakobwa gusa bagurisha oya hari ibyo bahungu hajya anya hose ngo utaravye okay bishitse mugasanga nk'umuntu araguze nk'impuzu ayiguriye nk'undi muntu ariko iyo mpuzu aciye asanga canke hari ndazi akantu ngo umuntu atayishimye ko murashobora guhindura canke muvuga ati muti yaho yaye aha iko dukora nuko amahera yinjiye abayinjiye no turaguhindurira uraza ugatora iyindi kizira ko tugwa amahera kandi mugabo sino waza gutora iyindi wifuza wanatubwiye kunda amahera no amadame kumaze kwinjira abayinjiye franchement aba yagiye deja donc tugatora ikindi muragira ama livraison ugasanga bon muradandaza online genre nk'ubu nkakajya gatanze nkashobora kugasangaho online tukagura par online dufise groupe WhatsApp niko novuga turayifotora tukarundikira abagenzi bacu cyangwa abandi bakarawushina bavuga ati nashimye so turaza kayitora cyangwa bavuga ati fofu utashe turahurana naha uyime yego niko tukora donc dufate ariyo nk'abantu usanga ari abanebwe baba bafite ibyo bintu ko twakubwiye ukuntu dukora hari abantu usanga donc ari abanebwe bavuga ati ibintu byinshi ngaha amugabo ugasanga gushika ngaha biragorana donc nk'uwo muntu ashobora tuye kutukontakta hama tukagenda ahantu hari kamushirizo mu office no plutôt tukazitora dis-moi ego tukazitora donc kuvuga ati nk'abantu basanze bafise ibyo bintu donc ugasanga ntafise umwanya wo gushika ngaha bituzanire tuye muri oka aradukontakta hama and then tukaca tugenda tukazitwara imutorera ahantu iri facilement mu kurangiza nta hantu tuzosanga amafoto y'ibintu byanyu turetse WhatsApp nta na Facebook na Instagram turafise Instagram turafise Facebook turafise Twitter turafise GhatsApp cyane kari wacu ego ubu tubwire ama donc nka Instagram gene dutwandika Facebook Burundi ni mofa Burundi hose numero yo gukontakta kwigihe dufise ivyo bintu muhira mwoza gutora donc izo mpuzi ivyo birato machenette 69 710 668 subidamo 69 710 668 na WhatsApp ego nimuzo natangaremo uburonse n'izindi message zitavuga ko muza gutora ndazi atakibazo gutora iki ariko yashobora kuzumva ariko adafise impuzi mbwa akaba afise ibyo babaza ntangora atwa judge ba ego mwarabigize turaza abarundi
nimugire ingorane mushaka guca hajya mbwa mukaronka nizo zindi reka rero tubashimire mwakoze cyane mwandanye mukora neza barabashigikira ndibaza turahabwa dushigikirane na cyane cyane mu bakobwa kugira dutere imbere twese merci beaucoup wakoze n'amakoze gose twishimye cyane nawe wakoze merci beaucoup natwaryohewe yego namwe mwakoze kuduha umwanya wanyu turaha ku bwanyu mwandanye mudushigikira murabona n'abigeme bose ko ariko arahaguruka buhoro buhoro mubandanye mudushigikira cyane turabibasavye vraiment turabibasavye turaha ku bwanyu turabakunda cyane ciao ciao